baramenyereye kudutwara dutwara sawa vigumani vigumani uzofana abigenda ugende Hoji kwa tanzi. karibu Sawa. ivyo ni biki Mwenye nubona tanzi. ivyaye Mwenye nubona yuko nagarutse mu rugo. ivyo twavuganye Tanzi ni birebire. ibirebire gute Icara kwanza nanje nduhuko. Oya. Icara kwanza tubivugane. tubivugana mbwira mpagaze oya Kati je twa guhagarara umwanya munini. oya agara umbwire ni biki mviraho Oya ariko kwanza Oya. Tanzi reka twicare gatoyi. ico ni gikunda agara haguruka Ico ni garushe. oya ico ni gikunda haguruka kwanza Tanzi je umugabo yanyumva. kubera iki Fatanya n'undi muhungu wa muhungu twara dukwegana. ivyo navyo umbwira urimenya we narakubwiye uzozanga wanzaniye urupapuro ko yaguhaye itongo wamaze guhuga ugaruka ngaho yamaze Yafatanye wa muhungu ivyo biragusha ivyo biragusha iryo tongo ari kuri mpabuti. biragusha jewe mviraho mviraho na byinshi Ubaraza kunyanga unyirukane ngene wari umuntu. mviraho none no gushira no gushira no cyahe ndakubarira. No cyahe Umva kwanza tuyage kwanza tani. Tuyage ibi. Ugeze kumindu. sinshobora Urazi yuko mu kwezi guheze naripimishije ambwira ko mfise ingari. yande Sinzi ngo nirya mugabo wo mu nzu. Sinzi ngo nirya musore twahora dukwegana. ushaka ndakurere ndere nimbanya oya Ikiza rero Oya. kuhura byose tanzi. Nagiye kuri abube kubipimisha. Basanze mfise wasida tanzi. mana yo ico jewe sina mviraho sinobara n'umuntu amaze kugwara oya mviraho mundu mviraho nigishoboka muviriza ngo ashaka ko tubana kandi amaze kwandura n'umugezi mviraho nigishoboka ico nigishoboka Uranyihinduza. no kumyirukana namvireho oya mwirukana gute oya je nibibaho amaze kwandura none yanduye ngaho afise imbanyi iyo mbanyi nazi umwana none wari wamushigikira waramushigikira kuri ivyo byose yakoze none uno munsi ugira umwirukana oya niyo kwirukana ahubwo icana neza aje hehe oya nico kibondo afise ngo agende namvireho nuko ngo acaja kuba hehe nasi wamuretse nagwe mwibarabara kashari kugira kagumaho ico kibondo ushigikira amafuta ico kibondo uriko urashigikira amafuta tanzi oya tanzi nukuri numvireho oya mviraho wo twanuza ko ndetse nkiri muto ivyo ni vyakera navyo nkeneye oya nukuri byaranje mvugira nukuri ivyo navyo nkeneye kumva mama nukuri tekana kuko waramushigikira byose yakora waramushigikira uno munsi rero ngo kubera yanduye nguca umwana oya nukuri aguma hanyene guma aha turabana dusubire tubane nkuko twabanye mugabo ugume ngaha mugabo ndazi neza yuko hivuye ikigwa wakironse azotwanduza mwana azotwanduza kandi tuzomurera turere n'umwana atagira hasi ahubwo ico kibono nico tutegereza kurera Salman bite none madamu Shashe yuko nyene mujyi wanje urabizi Salman je ndazi yuko twabanye mu bihe bigoye n'ibihe byinshi bitandukanye kandi twabanye neza ariko rero tuyagajewe buriya ubufu bwamenekanye ntavyumvise nukuri bya bindi abantu bamye basemerera misi yose kuri urya mukobwa uvyambaye none sabi kinaguciriyemwo ariko wo kuva ngaho mari ukaja ku mugore w'umuntu ukaji wiwe Sine byagushikiye gute yari yakuroze cyangwa byari byageze gute harya buriya iyo uza gufatwa ntibisaba ubuhinga burebure
kurazi yuko je biriya bintu namaze kubigira ingeso niyo ngeso yiwanje rero kuri kano kanya ibintu byambaye ko nagiye gushika no mwanya sindi ko ndabitahura urazi yuko icyo kintu jewe nanakigize ingeso urazi yuko ujya mugore wa ntuzega ujya mugore wa bahebi yake ngaho ruguru nawe nyine urazi ko twaguma dutemberana jewe nibe ari bwigere bamfata mu ncamake rero ikintu cyabaye jewe gushikino saa sindigera ndagitahura ni nayo mpamvu je navuze nti reka jewe nze ndakwiganira ingorane zanshikiye numva ikintu ushobora kumfasha muri uno mwanya bijya bavuga ngo umunsi w'inkende gupfa ngo biti biranyerera nukwikwa mu jewe ukibimbwira gusa yuko bagufashe wiko amaze kugurisha ibintu byawe wemeye gutanga ibintu byawe byose najugumiye nabuze nitiro mvuze none Salifu kwiyumvira kujya muri ujya rugo kujya mugabo na Maridula uzi yuko wari usohokana n'umugore we oyo mugore we je yambwiye ni yuko agira afata urugendo atari hari cyera mvuga ati rero reka ngende cyaravuga nti nta kundi urumva bica birabuko nyene kinarakubwiye ati koresha ubwenge ibyo kujyamo byose ibyo ukora byose koresha umutwe oya nta kuntu wovuga ngo tumwirukane Zainabu naho yoja hehe ko ari we wamureze oya nukuri ndakoza nicare hagati yanyu ndababwire neza mbona umengo nimwumvirize umva mama wowe ibyo wabwiye nabyo ndibagiye wambwiye ngo impuzu nambara ni Zainabu sibyo wambwiye uti Minervale ni Zainabu nakubaza nge mashamba ya papa yagiye hehe ukambwira gute ngo amahera ayo ntuyarabe ayo ntakuraba suko wambwiye ubu rero hageze igihe kumurera neza Zainabu ukamwiganira ukamwereka inzira nziza ategerezwa gucamwa umvise mama apara kuvuga ngo mwirukane acaja hehe mama kandi ari we wamureze arane isoni ni bya bindi nakubwiye ngurera nabi ugatukwa n'abakwe sivyo nakubwiye urabyibuka mama rero nta kumwirukana tuzobana hama Zainabu ikindi naco iyo ngwara wanduye sivyo sikuvuga ngo ugira upfe kuvuga ngo ugira upfe iyo menye zamunyu hariho imiti izogufasha kubaho neza n'amagara meza naho wanduye iyo ngwara ya sida sivyo hama ikindi naco uyo mwana nibibanze ngo azovuka afise iyo ngwara nikibaho aho tuzojana na kibazo je nzogenda ndabimubwire dogiteri uyu muvandimwe waje arafise imbanyi mugabo agwaye sida nutinye kubivuga kuko utinye uyo mwana azoca avuka afise iyo ngwara ngeza gutinya kuko nibitera soni ndambaye ibara mu bantu ego nivyo ibyo byose uvuga nivyo sinabihariye mugabo Zainabu uyo mwana ategerezwa kurererwa nk'abandi sivyo tuzomwira twese turi ngaha tuzogufasha mugabo uyo mwana nta sida azovukana bazomukingira hari ukuntu abadoktere babigira umwana avutse sivyo bakingira amaraso y'urya mwana n'amaraso yawe nibije en contact pour éviter quoi iyo sida ntaze kwandura uyo mwana sivyo nzomenya ko ari wande ivyo navyo tuzobimenya avutse asana na nuzenya urya Salimine mbere Salimine azoba ari wa Salimine kuko mu Burundi ADN sinzi kwibaho ADN rayizi nijya bapima kugira babone yuko umwana ari wa papa ntaka canke ntaka ivyo ntabihari muga avutse asana nuzenya na Salimine bari ninde urya mu Burundi yabya wundi dore se umugabo wawe yamvuye no mu mutwe wetekana nta kundi hama mama ico ni cigwa kandi nawe uzokwiganira abandi ndaropresse kweli iyo menya iza mu nyuma nyene nanavyibona ngibi urumva rero Salman ubu kintu kihari ngaha asico kuraba ivyo vyabaye njubu ngaha ikintu kinzanye ngaha ni ikintu kimwe ubu hatuko turayaga ibintu byose nagurishije hariya ku gatumba ryatongo nagurishije ubu Saudi ari he cyo sinzi ni yari rose nirukanye sinzi niyo bari turakomerewe jewe nukuri nakubesha Salifu twakoze ibintu byinshi hamwe urumva nukuvuga yuko uyu mwanya
jewe jenyine ngaha bwema ntacyo nugufasha Salman nukuri nta na kimwe je nogufasha muri ivyo Salman nta na kimwe uri bumfashe muri ibi bintu jewe jenyine nganda Salman Salman reka ibintu ngene ivyo onye Salman ubaye mu buzima bwiza ngaha aha nazunguruse nsanga umuntu wenyine ashobora kumfasha ni wewe Salman nta na kimwe uri bumfashe nta na kimwe jewe ndi bugufasha Salman kuko jewe jenyine nganda remerewe urumva ivyo wanjura bizi urumva umuna jewe umwanya n'umwanya arashaka kumva ati byaheze byagiwe na Sharifa urumva jenga ndanaje ndaremerewe ndiko ndiyumvira ahubwo ico ngiye kuzokora mu misiri imbere ntaco mwenda ntaco no gufasha muri umwanya nta nakimwe no gufasha nta kimwe Salman ariwe nari nizeye n'ukuri kw'Imana basha ariwe nari nizeye umfashe kino kintu Salman jewe nari kugufasha kuko ntubone uriya musore Dula buriya ntaza kundeka amahoro wewe wabikoze ndiko nakubwira akabikora kabizi kajya imboga karise niko babivuga urumva jewe kuvurura mama ukuri nta na kimwe je no gufasha muri iyo dosiye wawe yaba uburyo byaba ibyumviro nta na kimwe je no gufashamwo kubera na jewe nakubwiye ibyiwanje ndi mu mazabira Salman basi nta nahantu basi woba undangira basi 50 ndabiko nojabuka apana ngo 50 umbwira 10 rimwe 10 je nyine ngandi ko ndipanga ndazi kumanya n'umwanya ibintu bishobora kunonekara urumva situation ndimo je c'est une situation déplorable très dangereuse ubundi hagati nk'ururimi Salman ndi mu mazabira Salman urakoze cyane gusa ndakubonye ntumbonye yashare kare naje ndi mwibaza ibyo wanje cyagenda upambane ni hari yawe sha kapambane hari yako ndugu yangu bana kabisa Iwaga bidasanzwe Odinga namati kweli ko wanyirukanye umwana nani salamu tanga salamu yiki yiki wewe injira mu nzu utamusa yiki bazura yiki ndakuramuse ngande mama wewe jenda ndakuramuse ngande wewe jenda kuba ndakuramuse ngande jewe umenye yuko ndakubaha nk'umuvyi kandi jewe ico no kugira kimwe gusa iyo wawe ari kumpamagaza nkabibonamo nkabashira hasi nkaguhamagaza mu wiki ukampamagara nkaza nkabashira hasi uzanye n'iki no zanye wowe urashobora guta umugore mu barabara jewe kandi uzi ko afise imbaraga sindamukeneye iyo mbanyi kwanza uzi gute ko ari yagwanje urazi ijambo yambwiye urazi amajambo yambwiye jewe ndamufatiye mu nzu yanje n'umugabo aha anya sambana mu nzu yanje ivyo biragusha jewe ujya ijya mbanyi kubera utaje kumpamagara ivyo sindakumva jevuze nti ivyo sindakumva jewe ijya mbanyi si gwanje abagabo afisi umugabo nzi yatwaye umwana wanje ni jewe namwirukanye asubiri iwabo umugabo wewe wari umugabo wewe jewe rero ndigihugu wari umugabo wewe jewe rero namwirukanye kenda mumutunge umwirukana nkande nkanye n'inzu jewe wamutwaye amategeko abizi ushobora umwana umutagira aya jewe namutaye hanze kwanza ujya mukobwa wawe ni ndaya ni imbaraya ni sinzi amazina no indaya zindaya mugenzi namufashe indaya z'umunara mugenzi wa kubera iki wowe ugira uko uri giki wewe rero namwirukanye uri giki wewe uri giki ni je bisu nashobora gusohoka umwana wanje je rero ico nakubwiye muvyeyi ujya mukobwa wawe sindamukeneye kwanza namwirukanye nagume hiyo nyeni wawe kuko ibintu yankoreye mu musi ngaha ni ibintu bitabaho yakoze ibitabaho nuwa mbere yabikoze jewe sinokwemera kubana n'umugore w'umusambanyi sinshobora no bimenya gute je wampamagara namufatiye hamwe wewe mama naraje wawe tuje n'umugore wanje tuje kuguhanuza tugusaba impanu wambwiye gute wamutwaye umuzi genda mu bantu uko nyene none jewe narusha sinshobora kwemera kubana n'umugore w'umusambanyikazi sinshobora nanje sinemera kwinyirukanira umwana ari ijya mbanyi si gwanje ico nico nawe kandi si kwa fiti mbanyi no mutwaraye nkamushiraye jewe rero nakubwiye nti umenye ibintu bibiri ujya mukobwa wawe yambwiye ati wewe nturi umugabo ivyangombwa vy'abagabo ntavyo ufise no mu gitigiri cy'abagabo nturimo iyo ndanayimuteye gute nayimuteye gute none nico twajyamana nimba yabivuze arazi ivyo ndakora arimenya rero niba atavyo nkora
ijya mbanye rero si gwanje ni gwawe arondera se gwawe nawo buja hose ijya rero nakubwiye ni si gwanje gwawe nuko rero umwana wanje azoguma ngaha arire ngana umwana wawe mubyeyi rero je nakubwiye rero kurwa mu nzu yaje sishobora kuba wari giki wewe uri giki fatiza uri giki wewe sawa kumaho ndakwereke unyereke kumaho rero ndaje ngangwa na maherere ndaje uri giki wewe ingo rero uvuze ngo aje sivanga uvuze ngo nuvaho wewe sivanga sawa ndaje sivanga muvaha utangiye kuvuga muvaha babarira vira mu nzu nashaka mvugira agateka ku mwana wawe agateka ku mwana wawe winda vira mu nzu vira mu nzu rero abona cyana ikigore cy'indayi ikigore kitaza agateka k'umugabo jewe wowe nashisho jewe n'ukuri ahubwo iyo utagenda nakwereka jewe mfise n'umutima mubi jewe umutima mubi kabisa umugore ataha amasaha yishakiye umugore atubaha umugabo Iwaga ridasanzwe